application problème turashimiye umuntu yashoboye kuyikora kandi akanavuga ni ndetse n'ivyo ahubwo ati reka sharing iyo opportunity n'abandi ingene ibintu bashobora kubigenza turamushimiye cyane. Donc ku bantu bashaka kwitereshaje no kuraba ibiyirimo mugende muri Play Store zanyu mwandike Burundi Constitution donc okay hama muyitereshaje ngaha kuri screen tugenda turabereka ingene imeze. Umaze kwitereshaje muza gusanga Constitution y'u Burundi ushobora kuyisomera mu Kirundi kiwawe. Ushobora no kugenda utera inzurandika no mu Gifaransa, ushobora no kwandika ibwirizwa nshingiro y'u Burundi muri Play Store ugahita ubibona. Banwanyi ba Talk Business twagarutse kwa kundi nyene tuje kwagira ikintu ngira kamaro twagisabwe n'abantu batari bake niyo mpamvu twavuze ni kameme iki kintu reka babandi nyene muri babandi badukurikirana muri vya biganiro tugenda turakora niho twagiye dusanga inyishu muri vya bindi mugenda murabaza n'uyu mwanya turi kumwe na Dr. John. All right. Tugiye kwabwira ikintu ngira kamaro Murundi yakoze mwese mwagiye murabaza haba muri groupe ya WhatsApp ya Talk Business mwagiye mwakidusa muri benshi ariko muri hajya nyene namwe muri niho twasanze inyishu yibereye twavuganire kako tuyibazanire byavuye ku iganiro twakoze hano kuri Talk Business tubereka ingene umuntu yokora application akoresheje na intelligence artificielle nguyu Murundi rero yayikoze nivyo tugiye kuyagako. All right. Dr. Jan wabyakiriye gute umaze kubona Umurundi application ngene yayikoze n'ingene yabishitse ku Ego je byaranjoheye cyane gose kuko urumva ni video twakoze nyene tuvuga tuti okay reka twereka abantu ukuntu bigenda. No kuvuga no munsi umuntu tugerageje kubisigura kubabonye video bwa mbere no munsi umuntu arashobora gukora video yifashishije umuntu ashobora gukora application yifashishije intelligence artificielle. Intelligence artificielle arabwira uti nkeneye application imeze gutya na gutya ikora ibi n'ibi ukayiha amadone yose. So rero iyo video twarayikoze namaze n'igihe abantu rero benshi barayikunze cyane. Bamwe bagenda bazi ibibazo ati hari utuntu twinshi mutatwetse hari ibibazo byinshi ati ni gute application umuntu ayikura muri hajya twerekanye ingene uyikora muri base 44 gusa urumva no musi hari andi application hari izindi mbuga nyinshi ushobora gukorera ko application rese base 44 ni nyinshi zavuze ari nyinshi. So rero abantu rero icyo gihe babaza bati ni gute umuntu yoyikura kuri base 44 akayishira kuri Play Store gutyo na gutyo. So rero no musi rero budakeye na kabiri tubona umuntu yakoze application kuvuga rero ni ikintu kidasanzwe cyane kuri babandi rero bari bafite ibibazo byinshi nakajyo keza kukurikirana kino biganiro byo kurabira hamwe ibibazo abantu nyene bagiye bagira mu gace usanga no munsi hariho inyishu yavyo. Entre ndibuka yuko iyo video twako yakozwe hano kuri Talk Business twerekana yuko ingene umuntu ashobora gukora application akoresheje intelligence artificielle. Je musubye yuko ari umwana mutoya cyane yaciye akora application ijyanye na market isoko ya application arayikora kandi aranayihembegwa kubo yayikoreye. Cabaye ikintu kiza cyane donc niyo mpamvu ubumenyi buca kuri Talk Business babushimikiye ingene woronka amafaranga. Donc nawe ugiye gukurikirana iki cigwa ushobora kuciga uyumve yuko ari formation ikomeye cyane nawe ukagenda ukayivyaza umusaruro ikaguha amafaranga. Donc peut-être inyuma y'amezi 3 canke amezi 4
icyo cigwa tugicishije hano kuri Talk Business, abatayikurikiranye bagenda bayikurikirane. Turaza gushira link ngaha muri description. Uko tuza kwinjira mu idonido iyo application umuntu yakoze, naho nyene turaza kugenda turabibereka ingene woyikura mbere hariya muri Play Store vyose, kuko twasanze mu bintu abaye benshi twasanze bafise eske ni gute none wayikura hariya muri Base 44 nkayizana nkayishira kuri Play Store. Nivyo rero tugiye kurabira hamwe muri ino video, kuko nabonye ari kimwe mu byo uno muntu yakoze kino gikorwa yashoboye gushikako, kandi yafuze nti nta momento jewe nashoboye gucako, ahubwo gusa jikiri mwafashije no gukora iriya video mutwereka yuko intelligence artificielle bishoboye. Ati nta ncandagenda ndi concentra, ati mbere ncandashira ko nagasunika rugi, ndavuga nti ahubwo reka nige n'ingene nashobora kuyishira kuri Play Store. Dr. hari ikintu nkunda kuvuga, arigeze ukivuga mu kiganiro muso umwe, ndavuga nti burya YouTube ni umu professeur cyane, ni umu professeur ahubwo gusa wowe kijya kintu wumva we wibajije hakuno ubanza kugenda ukakibaza kuri YouTube, kuko ijya etude barayishizeho ahubwo gusa wowe utagiye kwiraba niwe wihombeye. Niyo mpamvu burya biri na advantage gufata video ubonye yuko abaye importa kuri wowe ukayisharinga ku bandi, uko hariho igihe usharinga ikintu ugasanga bari bakinyote, wowe ukibaza yuko ari wari kinyotewe gusa, wowe ugasanga kihatike kwereka yuko hari n'abandi bantu benshi bari bakinyotewe. Sinzi yuko nawe icyo kintu bamaze gukiromarika. Yego, that's very important. That's very important. Ano for yuko bamenyera nyene kwiga kuri YouTube n'andi resources menshi. Sino gasanga ibintu bigenze neza. Iyi application problem turashimiye umuntu yashoboye kuyikora, kandi akanavuga nti ndetse n'ivyo ahubwo ati reka sharing iyo opportunity n'abandi ingene ibintu bashobora kubigenza. Turamushimiye cyane. Donc ku bantu bashaka kwitereshaje no kuraba ibiyirimo, mugende muri Play Store zanyu, mwandike Burundi Constitution donc okay, hama muyitereshaje ngaha kuri screen tugenda turabereka ingene imeze. Umaze kwitereshaje muza gusanga Constitution y'u Burundi ushobora kuyisomera mu Kirundi kiwawe. Ushobora no kugenda uterinze urandika no mu Gifaransa, ushobora no kwandika ibwirizwa nshingiro y'u Burundi muri Play Store, ugahita ubibona. So rero je icyantangaje ni kubera ari ide iri vraiment ndayite innovatrice. Kubera iki no munsi abarundi benshi barazi nivyo gusoma no kwandika, ariko kenshi wabajeti bwirizwa nshingiro ugasanga ntibazi n'ibirimo nabyo najyo ukunda kubwira nzimwo bike cyane. Bikwereka yuko abantu benshi sinovuga yuko ntiri accessible, gusa abantu nyine usanga ukuntu bigoye kuyironka hama bakayisomera ubwabo. So rero iyo umuntu yaciye agira ide novuga iri innovatrice, avuga ati okay je reka créer application, kumwe dukunze kubona ama application ama dictionnaire, kumwe dukunze kubona izindi application ikora ibintu, avuga ati reka nkore application zina murundi wese agende ayitereshaje azohore yisomera ibirizwa nshingiro y'u Burundi, ari mu Gifaransa, ari mu Cyongereza, mu Kirundi hose irandika. Ushobora no kuvuga uti okay jewe sinzi article niko kujya application general nanayigiyemo, ushobora kuvuga uti jewe sinzi article ngiye korondera ko ntoyita. Dufate sinzi yuko abajena mama komine bakibaho, sinzi nibaze ko ngira baraba. So rero ushobora kuba utazi, dufata ingene abajena batogwa amakomine, ukagenda muri application ukandika uti abajenama b'amakomine, yego avyumva. Ubwo nyene gaciguha ama article yose agizene yerekaye avuga ahantu hose avuga, cyangwa ukavuga uti okay abashinga amateka gacikwereka ama article yose avuga
bashinga amateka ingene batogwa ibiki n'ibiki so rero ni application jewe nayikunze cyane siziwe ko ronse akanya urayitemberamwo naragerageje kuyicukumbura bihagije ahubwo cyane ndahakura amayide abantu mugene muyitereshareje kugira ivyo tuvuga tubivuge tujana namwe mu bitahure nasanze atana concurrence ifise kuko ugiye kuyitereshareje kuri Play Store niyo uhita ubona niyo yonyene nta yindi niyo yonyene mugende muyitereshareje kuko burya ushize ikintu kuri Play Store ni inzira imwe yo kudandaza kiya kintu cawe byoroshe kuko ubu kidandaje muri kubu no muri kazoza no muri kazoza bo twibutse kandi abantu yuko ari ni kwa gusa nta mafaranga ni kwitereshaje ni kwa gusa uragenda ugakonsulta ukagira ivyo uraba ugasoma hama ya Dr. hari iki iyo umuntu akoze igikorwa nk'iki mba mbona ari igikorwa kizokwamaho kandi je burya nanagikunze cyane ukuntu kimeze bya application igiyemo ni application novuga iri optimized 100% optimized nakuvuga iroroshe kunavigamwo zimwe zibaginga oyaje ubona cyane namukoresha ko mu developer jewe ahantu ahubwo nabanje gukangukwa jewe nayitereshaje iri mu gifaransa mugabo ngire ndagira uko mbona birakunda yuko byose ibimpa mu kirundi kandi kirundi noboye tavuga ni what wonderful things donc nakati kantu kantije ku mutima je rero nacingira iyindi ide ndavuga ni okay c'est vrai no musi twaronse umuntu yagize bwizwa nshingiro ariko no munsi hariho novuga yindi kuko urumva yiri umuntu agenda azana amasolution par rapport y'ingorane zihari no munsi turafise abantu benshi bakunze kugwa mu makosa mu byaha ndavuga mu bijanye n'amategeko igihugu kigenderako ugasanga rero umuntu araguye mu byaha bamaze ugasanga bonyine ugasanga nta n'ibyo yarazi yuko ico kintu yuko ari kosa ico kintu ari kosa mu mategeko y'u Burundi siro ngacangira yindi ndavuga ati kubera iki ujya mu developer nyene cyangwa peut-être n'ubundi mugareka dutere intege uyobonye watanguye tumubwiye tuti raba ushiremo dufate nk'igitabo ugire partie ya constitution mugabo ugire na partie y'igitabo mpanabyaha arabyumva icyo kintu cyo kiri très important kandi nibaza yuko kugeza umwanya uwo kirondera tokironka byoroshe umugabo cyo hariho abantu benshi bohamenyera byinshi batari bazi yuko ari amakosa byinshi kandi ugasanga rero barabigira ni hamwe rero ibyonye bigabanya iki bigabanya kwa kundi umuntu agwa mu cyaha akavuga ati ntavyo narinzi oro ko ni ibintu bimeze itegeko iyo rihari bisigura yuko umuntu wese arizi so rero nakajyo keza yuko habonetse application nk'iyo umuntu akenseramwo ibyonye mu kujya umuntu wese agenda asoma akene ndiuka hari ibintu umuntu aba akeneye kumenya rero ugasanga hagiye kurondera za Google acukumbuye iki canke ushobora gushiramo iyo parti yitamo na byaha mugashobora gushiramo n'ayandi mategeko agenda aravuka kujya na gutya hari n'igindi ide yacinzamwo ndavuga nti aba bantu biga ivyingo n'imiryango eske ubwo kuvyiga simpa kabaje ku makomine kandi d'après ingene burya byubatse burya urugo rwose rwategeza gutunga agatabo kavuga ku vyingo n'umuryango eske burya uyu mwanya wovuga nta ahubwo reka nandi nkore iki gikorwa ico kintu ntumva yuko cozokenerwa na benshi uvuga reka ntonge iki gitabo ntumva yuko yoca gitunga ahubwo dini manière électronique akagikora kuri za Play Store aho nakayoba yagiteretse kuko burya hari n'ikindi kintu kiba kiri derrière yibi plus application za kuba télécharger par beaucoup de personnes mu gihe wamaze kumonetiza iyo system yawe hari amafaranga biza kugenda beraguhereza ndibaza bon tutarashaka kucimi cy'amafaranga gatonya bon sinzi uko ibintu by'inkore bijyango bimeze ngira bwana hari yanye
cameraman nawe wongira murafite icyo mu binsumbyako ariko ni ide nziza cyane kuko urumva nyimba abantu sinavuga ngo guta umwanya ariko urumva ni ibintu byanditse nyine ko ariko biteza kugenda nyimba bahora bagenda bakagenda kwiga sinzi uko nibyo ibyo kwiga ukuntu bitunganije eske baradika barabasomera biba bimeze gute barabasomera jisi babyanditse baba bafite ibitabo byanditsemo hanyuma bakabasomera mugabo muri iki gihe mba numva reka basomere namwe muri ko murasoma iyo mwabikuye mu matelefoni iwanyu kugira n'igihe muba mwatashe muvuze ni icyo twibagiye turaciyibutsa partire yaha tugivize mu matelefoni bajya barakora ikibazo bahejeje cyane oya nta kibazo bakora just muriga umunsi wa mbere umunsi wa kangahe bon jeje naringize idea navuze ati okay igiye muri application ku buryo hano bibe electronique abyumva simvuze ngo bareke kugenda ajya bahora bigira ariko abantu bashoye kuza nyene barabyisomera bo nyene bakiyibutsa naho iyo byisomera umunsi umwe ibyo ariko basomera iminsi nkaka umunsi umwe akaba bihejeje peut-être kugira barabe yuko umuntu yabisomye muri application nyene bagashiramo nyene utubazo nyene kugira iki umuntu akagenda no kuvuga bikaba ba bantu bari kujya kubigisha akaboro umwanya wo gukora ibindi abyumva voilà no kuvuga nakazi kagenda kaba evoluwa usanga rero ni ide iri vraiment iri fantastique so yeah bo abantu wanyu ba Jenny baza yuko yandi mayide mubona mu yarakenewe kugira abazoshobora kubikorera ko kameme baronka amayide bavuga nti iki nanje no gikora iki nanje no gikora kugira bigufacilite peut-être wewe uri kuravuga nti atahubwo nanje ndi kundaraba ari muri Play Store ndashobora kurondera ikintu kibura uzo gutereye ide abagiye kubikora gishyire muri commentaire kugira kameme uhe ide uri ya kugira ejo kije uri kurabura ntuzosubire kukibura mugene muyitereshareje kubwishi kugira namwe muze kutubwira muri commentaire ari uko mwabibonye ariko mugene mubigerageze ntusubire gukora application ngo byase yuko uyishira kuri Play Store je ndabona yuko iki kintu dushobora kuzogisabwa na benshi ni gute no ushobora gushira application kuri Play Store mugene nabaze kuyikora nibaza yuko byiba byiza ko barakajyokeza yuko bitura Metavision ya tunabibutse rero yuko tubafitiye inkuru nziza sinzingira tukigira ko tunayibabwira by the way iyo application reka tuyisubiremo yitwa Burundi Constitution genda muri Play Store wandike Burundi Constitution cyangwa ushobore no kwandika mu Kirundi wandike uti ibwirizwa shingiro cy'u Burundi niyo ya application yonyene usanga wiguyeko rero ndagwenagarutse tubafitiye inkuru nziza abakunzi ba Talk Business kuri babandi mu ofisi bibazo byingene mukora ama application twabateguriye formation izobereka ingene ukora application wifashishije intelligence artificielle simaka ube warihize amashuri menshi ajanye na bya programmation ahubwo wifashisha intelligence artificielle bakwereka ingene ushobora kuyikurako aho wayikoreye ukayishira kuri Play Store ni formation rero twabateguriye ku bantu bose munyote ubwomenyi ku bantu bose mushaka kuza murakora ama application mu buryo bworoshe kandi bugezweho kandi ama application meza ari optimize nkuko muza gusanga ijya application imeze karibu muri formation twabateguriye tazi muzosanga ari ibintu ngira kamaro rero ni muturondere muri commentaire cyangwa muri description hariho group ya WhatsApp yacu urashobora kuyijamo urashobora gusanga ama numero yacu urashobora gusangamo Facebook zacu zose muri description urashobora kutora mukaza karibu mukiyandikisha ego hari abantu baca biyumvira ati none ko Dreaming ngo sindi hafi abari hafi tubibakorera nk'abari kure iyi formation yose dukora physically tuba dunayikora online tuba tuyikora online donc n'abashaka ama formation online yose turayakora twibuke yuko duherutse gukora formation physically ya Fiverr donc uko naho tubazaniye iyi formation yo gukora application ukanayishira kuri Play Store
donc kameme nibaza yuko n'ubundi bwenge buzaba bwiyongeye kubwo musanze mufise uko turabizi yuko abantu ba TikTok business muri ncabwenge kameme tubutse yuko kuri cyo waravuze nyene duherutse gukora formation ya Fever kandi yagenze neza cyane au top. Hari abantu benshi rero banagumye baturondera tubwiye eske nta en ligne bibaho. Tubutse yuko ama formation se dukora en ligne turanayakora aho buri hose physiquement turayakora. Karibu rero ushobora no kuturondera simaka twe twateguye formation iri itunganyije ku bantu benshi naho buri wenyene turashaka kukwakira tukagufasha kukwereka ibyo twari kusanse kukwereka voilà nivyo tutibagiye n'andi ma formation atandukanye ya graphic designer trading ya nibindi ndazi muramaze kubimenya bitari bike. Donc Dr Mengo tubasezera ego sika tubashimire kandi abatakora subscribe bashasha subscribe ikiganiro mu gisangize n'abantu benshi. Hari abantu benshi guys bakeneye kumenya gukora ama application. So guys ikiganiro sharing mu ma group ya WhatsApp mu bantu benshi kindi naco muri commentaire siga ama commentaire menshi ariko hari aga surprise tubabikiye kuri commentaire izoba isomba izindi zose nziza. Hariho surprise guys, gira ama commentaire kandi umuntu tuzomutora umuntu azotsindira aga surprise ariko mugira ama commentaire menshi commentaire nziza nizo tugwa. Thank you so much guys. All right, thanks. Ciao.